naririye kandi tushikira nanje icyo nase abo batanye bakwize avuze iterambere alright kubura kandi ibifaranga kubera tugesaje twaburi kajya tegere mugabo tinginga ategere uko bijana beki tubaye ikaze Paulin bizima hama tubwire mu ncamake ingene iterambere cyagenze ni kuva ku myiteguro n'ingene abantu bacitabiriye dutangure ku myiteguro ingene vyari bimeze nuko uno munsi vyagenze nibaza yuko abari bahari canke ababikurikiranye mwabonye yuko vyari biri top cyane gose abantu baryohewe uko n'abantu twari turindiriye banarenze twabonye yuko hariho urukundo hari abantu bakunda igihugu cyacu bakunda igihugu cyabo byagenze neza cyane gose yego bivanye n'ingorane zabaye amajambo yavuzwe nawe usanzwe uri muri organisation wari witeze ko atashajwe yoheza ikaba bivanye n'icyo kintu nibaza yuko hari ikintu bita bavuga ngo hora na ziba uno munsi nibaza yuko bajya bose bateye amajambo mabi bavuze ibyo bashaka n'ibiki byose nizere ko bazivye mumbabarire ko banashoboye kuvuga buke wonye mugabo ni ibintu binyoheye marabonye yuko mu minsi ya nyuma nta interview nimwe twakora naravuze ni reka turindire burya nama ndababwira iminsi yose ibikorwa ni mukore mureka amajambo nicyo kintu gikomeye cyane gose ibikorwa twabikoze twavyerekanye mwabibonye bajya bose baronka uduseke twa 200 francs bakaja gutukana ku ma réseaux sociaux ndashaka bagende bakore uno munsi igihugu kirakeneye ko dukora akazi kenshi cyane gose baradukeneye igihugu kiradukeneye abarinzi bacu baradukeneye dufate dushikiranire twese dukore haba indirimbo y'abarundi isohotse mu Burundi isohotse dufate tulayikinge tuyipartage kugira ngo ibikorwa byacu byabo bishike kure habaye n'akantu kake kose mu bijanye na tourisme mu bijanye ikintu cyose kive mu Burundi ko no mu bindi bihugu barabikora ni dufate dushikiranira nivyo nigo rukundo berekanye no munsi mwabibonye ngene vyagenze baje batweretse urukundo kandi biheze neza cyane gose même la suite uko bizokurikira n'ayandi matourne dufise bizogenda neza cyane gose ya mwabibonye namwe no businessman mukuru muririnzi umu new generation ukamuzana mu mahanga and the show was like wow byagwaye imagine yawaki nikiye kintu giye gukora ku bandi ba new generation ndetse n'abandi narakoze ama event menshi cyane gose mugabo iyo no munsi yanyigishije ibintu byinshi twabonye yuko hariho iyindi image nshasha abajene no munsi n'abakuriye ngaha i Buraya mwabonye ko baje n'abakiri bashasha ngaha i Buraya mwabonye ko bose ko baje urabona yuko hariho ugo rukundo ni ikintu dutegeza gukorerako iyo new generation ukuravuga uno munsi iriko irakora ibintu birengeje tuko turaja ku yindi level nkuko nabanda bagira ifo yuko nta kintu kimwe turiko tureinventa turiko turakurikiza ivy'abandi uravye nka Nigeria niyo novuga ko ari reference no munsi turiko turaja kuri iyo level rero turayikeneye kugira ngo tuje kuri standard y'ibindi bihugu yo kwisi uno munsi iyo new generation ikurikiza nivyo dukeneye kandi mwabonye neza yuko twabikurikije qualité yari hari public yari hari ikibanza uravye sound ukaraba lumière ibintu byose byari bikwiye niyo standard kwisi yose basaba niyo two turajako ni ibintu byiza cyane gose inyuma ya dramati twitege abandi bana ugiye kuzana mu bihugu bitandukanye bya Europe mwarakurikiranye ama interview nagize hariho Daboje hariho Vania Ice hariho na Dramatin nibaza yuko hariho undi twongeyemo yitwa B-Face nawe nyene nibaza yuko mutwitege le 1er octobre ngaha mu Bubiligi turafise izindi demande muri Suède muri Suisse mu Budagi mu Bufaransa urumva vyose biko bigenda neza cyane gose na Australie Canada na États-Unis nawe ni muyibagiritse ikibazo cy'amaviza
kuba cyarazanye amajambo menshi abantu icyo kibazo cyo kirava mu nzira sinzi ko mwabibonye nashoboye kuvugana nashoboye kuronka amahirwe yo kuvugana n'abambasaderi benshi bo ngahanye bakorera iwacu mu Burundi baratwemereye yuko icyo kintu bazokidufashamo bizogenda neza cyane. Reka tuvuge no ku ndirimbo yawe nshyashya wasohoye mu minsi ingahe iheze uri kumwe na Dramati hamwe na June Kizigenza, indirimbo nziza cyane, by the way congratulations. Nshaka kumenya idea y'indirimbo yazanywe nande entre muri mwebwe batatu. Ku basanzwe bakurikirana ibikorwa nkora mwarabonye ko ndakunda gufasha abajene biwacu canke ndakunda yuko ibendera ry'u Burundi riduga hano hose. Uno munsi uravye mu minsi ibiri tukwije 200,000 views ku muziki umwe, ni ibintu bikomeye cyane gose kuri jewe, birangyohera cyane gose. Urabona ko yuko ivyo turakora bikurikiranwa ku isi yose, ni ikintu gikomeye cyane gose. Ijya idée mwarabonye ko le 31 décembre y'umwaka uheze nanateguye igiteramo cyo gusozera umwaka, hama Juno namutumiye, mwarabonye ko abantu baryohewe cyane gose kumubona. Hariho n'indi ndirimbo nshasha izosohoka vuba turi kumwe na Davis D na Dramati nyene, nti muri bwa bumwe ni muri wa mugambi wo guteza imbere umuziki wacu. Kuba ushobora gufata abaririmbyi bakaja muri studio mugakora indirimbo hama ikaja kuri account yawe ya YouTube, kuba ari strategy ya market canke kuba rukumvikana hagati yanyu? Hari abantu bigeze kumbaza icyo kintu, ni jemba nazanye projet, hanyuma kindi naco naravuze ni sindi muto non plus, izina ryanje nashobora kurikoresha kugira ngo dushobore guteza imbere umuziki wacu, kugira dushore kuri iryo zina ntorikoresha ko uravye n'ahandi hose barankurikirana cyane, novuga ni baranyemera kuri iryo zina tutorikoresha kugira ngo dushobore gushikana igihugu cyacu kure. In the future urafise plan yo kugira let's say DJ Paulin akagura label agashiramo abantu bakicaruka kugira ngo abahe support kuri irahari, isanzwe ihari, nuko gusa itarakura cyane gose canke novuga ni turi implika cyane gose kugira ngo ibe label nkuko tubimenyereye ahandi, mugabo isanzwe ihari. Namwe ndabigira kuva kera ata label ihari, nibi byose twakoze tuko turabikora amwe uvuga uti nta bimwe uvuga uti ngo ni label iri officiel canke ibiki byose, mugabo kira muntu wese arazi yuko DJ Paulin canke Crystal Event iri ngaho kugira ngo ishobore gufasha abajene biwacu, kandi bariho benshi cyane gose two turafasha, twizere yuko bizogera kure, uyu mugambi uzogera kure cyane gose. Akabanze k'amatsiko, turakunze kubona abaririmbyi bafashwe mu mugongo na DJ Paulin, they shine like ahantu bose barakundwa, baragira mu video, baragira mu show atandukanye, nakaye kabanga ukoresha like nta banga ko mtereri hari, nabagiye nti twe nta nakimwe two turemvanta, two twiga ku bandi. Barabonye ama polemique yabari afa passé ngo navuze ngo byo kwisiga amadeodorant cyangwa ibiki, no kugira ngo dushobore natwe gushika kuri level y'abandi. Sasa il faut kwiga, iyo ufashe ukagenda kwishuri kwiga 1 2 3 ABCD, ni kugira ngo ushobore kwiga kwisi ingene abantu babayeho. Sivyo, urafata ukiga imodoka ukamenya ingene utembera, ingene uhagarara kuri feruje n'ibiki byose. Kwisi tuguma twiga iminsi yose. Sasa kugira ngo natwe umuziki wacu ushobore gushika kuri level abandi bose bariko, il faut ko twiga. Tugira n'imana no musari wa internet, hariho hariho ubuhinga bwinshi cyane gose kugira ngo dushobore kumenya ivyo abandi ingene bakora. Bajya bose tubona bari hejuru, secret yawe ni yahe? Ni muri production, ni muri video, ni muri mu kuririmba, ni mu majambo. Urabona ivyo byose ni ibintu twiga tukamenya tuti il faut twigana abandi. Urabona il faut twigana abandi ngene babikora kugira ngo natwe dushobore kuja kuri iyo level y'abandi bakora. Yego, abafana b'umuziki muri rusangi bivanye n'ingene wabonye bitabiriye kino giteramo muri Europe, byaguhaye ishusho nyabaki nawe mu businessman
do you plan kubandanya ukorera kuri iyo strategy? Jewe namye nshaka kubikora kuva kera kandi urabona ko uno munsi biko bigenda neza. Ikintu no kubwira nuko hari ikintu uvuze ngo ku bakunzi b'umuziki, uramutse ikintu cyanjyoheye nuko hari abantu baje batanamuzi Dramati, mwabonye ko hari abantu bari bakuze no munsi batanamuzi. Ikintu nakunze ni urukundo rw'igihugu cyacu. Burya nama ntanga example iminsi yose mu Rwanda barashoboye kubigisha gukunda igihugu. Uno munsi turabona yuko mu Burundi hariho ikintu cyitwa kwiga gukunda igihugu. Icyo kintu ko kiratujamwo, mwabonye ko hariho abana bakiri batonya, hariho abakuriye ngaha i Buraya, hariho abavuye mu Burundi bakiri batonya, urabona n'abaje bakuze. Mwabonye ko uno munsi turi kumwe twese muri urwo rukundo rw'iki rwo gukunda igihugu. Icyo nicyo kintu nakunze. Imiziki benshi ntayo bari bazi, bayimenye ngaha. Hariho abashoboye kureba kuri YouTube, nashoboye kuja ku makonte yiwe Dramati, wabonye ingene yaduze kubera hari abantu baguma bayaraba kugira bamenye imiziki aza kuririmba bazobe bayizi. Sasa cyo ni ikintu gikomeye cyane gose, n'urukundo rukomeye cyane gose. Akajambo ku bakunzi ba DJ Paulin Crystal event hose kuri rusange. Nubwo ko ndabakunda cyane gose. Ibikorwa dukora bama babishigikira. Uno munsi iyo atari ko ari urwo rukundo batwereka ungene badushigikira mu bintu byose dukora, nitwari kuba turi ngaha anya. Tubafitiye ama projet menshi cyane gose, bazobandanye badushigikira kandi ababira ko ndabakunda cyane gose. Turabashimiye cyane Paulin ku mwanya wanyu. Murakoze cyane. Yeah.